ndabaramukije kaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 28/0 umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi ahatari hake mu gihugu cacu, hamwe hakazokwibonekeza ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike, aho naho akazoba ari Makamba, Bururi, Rutana, Ruyigi, Cankuzo, Karusi, Muyinga hamwe na Kirundo. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu gice ca Mwaro, aho bizoba biri kuri degrés Celsius 12. Inyuma y'umutaga hitezwe imvura nka hose mu gihugu cacu, hamwe hakazocamwo ibihe vy'izuba, aho naho akazoba ari Bururi, mu Rumonge, Bujumbura, Bubanza hamwe na Cibitoke. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu bice vya Bujumbura hamwe na Cibitoke, aho bizoba biri kuri degrés Celsius 29. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:07 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12:23 z'umugoroba. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.